nyene cyubahiro umukuru w'igihugu aje kwakira umufasoni Serap Atay akaba yarazanye amakete amugena kugira ngo aserukire igihugu ciwe ca Turkiya ngaha mu Burundi. Uwo mufasoni rero yaraje asubirira ubundi yarahasanzwe, ariko aho bitandukaniye nuko wewe azoba abangahe Bujumbura, akaba ariho rero ubuserukizi bwa Turkiya buzoba buri ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Bose rero umukuru w'igihugu n'userukira igihugu ca Turkiya baganiriye, barabona yuko ari vyiza kubandanya imigenderanire musanzwe muzi yuko imeze neza hagati y'ibihugu bibiri, aho wanashaka uretse ivy'ubutunzi Uburundi na Turkiya vyahuye n'utuntu tw'utugorane, aho mwabonye yuko muri 2015 Burundi bwabayemo ibintu vyo guhindura ubutegetsi, muri Turkiya naho nyene bigenda uko nyene, kandi mugasanga harimwo ukuboko kw'abakoroni. Mukibuka yuko kandi hagiye haba ibintu byo gushaka guhungabanya umutekano w'ibihugu vyose, ugasanga hariho ibihugu byitwa vy'ibihangange vyagiye biragiramwo uruhara. Ati rero dusangiye gupfa no gukira n'ibindi tuzobikorana. Nyenshobora umukuru w'igihugu yashimiye Turkiya ko yiyumviriye guca ishira ubuserukizi ngaha nyene i Bujumbura, bikaba abari vyo musanzwe bidakunda kuba cyane, ariko Turkiya akaba ariko yashatse ko bigenda. Et on a parlé un peu des relations des deux pays qui sont très cordiales, et nous voulons bien sûr avec l'ouverture de cette ambassade développer ces relations dans tous les domaines. Le Burundi a déjà une ambassade à Ankara. Comme ça, on pourra travailler de deux côtés pour la promotion de nos relations. Userukira rero Turkiya yavuze ati hariho abagwizatunga benshi bari muri Turkiya barindiriye kuza gukora ngaha i Bujumbura no mu Burundi handi hose, ati bari barindiriye yuko duheza ibijanye no kugira ngo ambassade yugururwa i Bujumbura kugira ngo batangure gukora. Ikindi naco nuko hariho abanyeshuri b'abarundi biga muri Turkiya, ati bazogerageza barabe yuko bokongereza ayo maburse kugira ngo imigenderanire ibandanye imeze neza cyane.